nta kindi rero ku bwanje nobona bivako zambonera kure zamenyerejwe kwiba, zamenyerejwe kwica, batanguye bica abantu none bageze no kubasanga iyo bahambwe ngo babibe ivyo bahambwemwo. Iyo ni ingaruka y'indero mbi iyi ntwari imaze imyaka 20 dutwara yamenyereje urwaruka. Ikindi ni ukwihebura guturutse ku bukene buri mu gihugu, aka kageso ko gutungwa n'ivyo utabiriye akuya, bagasubira kumenyereza urwaruka kugata nk'akanuka, bakamenya kubeshwaho no gukora, hanyuma ubutungane nabwo bugakora bwisunza amategeko. Iyo habaye guhonyanga amategeko no kuyica ikiganama niho babura igihana, maze bagaca bafata urwitwazo rw'uko atagihana kihari, bagaca bakora ibidakorwa. Aho hambere kera hahise umuntu yitavye Imana yarubahwa, yaratinywa, vyari biteye isoni kubona ikiziga c'uwapfuye kiri ku gahinga. Ariko uyu munsi ivyo tubona bikorwa n'urwaruka, cane cane imbonerakure, abantu benshi bigwa barapfa. Ejo udatinya kwica uwuhagaze ntiyotinya kuzura uwapfuye. Imbuto itewe rero niyimera, iyo ni imbuto yatewe. Ibi ni vyamwa vy'imbuto rero CNDD-FDD yateye mu mbonerakure, niyo iriko irakura, niyo iriko irama. Rero ku bwanje leta yosubiza amaso inyuma ikabona ko imbuto yateye ziriko zirama ibidashimisha, ziriko zirama ibitari vyiza, hanyuma ibwire rwagwaruka yigisha amabi itigezaho.